wewe muyobozi urumva ufise amahoro, amahoro inyuma yawe n'amahoro ku mutima, kuko ibi bintu bibiri birafatanye. Amahoro y'inyuma kuri wewe ni ibyo twebwe tuza kubona, les signes cliniques, abaganga barabizi, les signes cliniques, ibyo tubona hanze bishobora kwerekana ko mu mutima ufise amahoro. Mbega wewe uraha amahoro abandi? Uraha amahoro abandi? Canke wewe amahoro y'abandi uyafata gute? Iyo abandi bakwifurije amahoro uvyumva gute? Ejo bundi twagiye mu gikorane, umuntu abariko barigisha baratwigishije ibintu bijanye no kugirira ikigongwe abandi. Mbega wewe urafise amahoro ku buryo woyaha abandi, ku buryo woshobora kugirira abandi ikigongwe? Hari uwavuze ati ariko arigisha ati ikigongwe, imbabazi ni ikintu gikomeye cyane, kwaba ukuzitanga canke kuzisaba, ati ni ibintu bikomeye cyane. Ariko rero biza kugaragara yuko ati kugira imbabazi nyazo zibe no kugira ikigongwe nyakigongwe gisabe, ati byose biva ku Mana, kuko uwo mutima wo kugira ngo ushobore gusaba ikigongwe ni umutima uba wiyoroheje. Izo nguvu wowe urondera kugira ngo ushobore kumva ko ukeneye ikigongwe ntiziva kuri wewe, ziva ku Mana. Ibyo nibyo badusiguriye. Kandi n'utanga imbabazi nawene aca muri ya nzira. Gutanga imbabazi biragoye. Gutanga imbabazi ntushire ko kakandi ukavuga ngo ariko ngo umwana akagutsitara ko cyangwa akamena ikirahuri cyangwa akamena isahani, umwana ati mbabarira papa, mbabarira mama, ngo ndakubabariye, ngo umugabo urasamara, none iyo mugabo uyishirira kwiki? Uwundi ati jewe nzitaye ku muntu, utsitaye ko uti pardon, ego ati ndakubabariye, ati mugabo igihano kirahaguma. Kibaza none abantu nuko tumeze. Rero wewe ayo mahoro turiko turavuga mu burongozi wowe ufise, urashobora kubabarira abandi ku buryo wumva ko wabababariye koko. Yesu ku musaraba niwe yatubabariye nyakutubabarira, kuko yavuze ati aba bantu ubona hano ku isi, ati data tibaragoye, ati mugabo bababariye ndibaza ico bakora. Hanyuma bukeye twumva ngo yagiye, nyuma y'imisi 3 twumva ngo yagiye. Ni byiza, ariko jewe ico niyumvisha Imana Yesu ku musaraba yadukoreye nuko yatweretse ati ijambo gutanga ikigongwe, gutanga imbabazi rifise impera, rifise impembo, kuko nubwo Yesu kumbura atarazi ibiza gukurikira, ariko gutanga imbabazi byatumye arangiza misiyo yiwe ku isi Imana yari yamutumye, noneho abona kuzuka nyuma. Iyo kiya kigongwe atakiduha twebwe abagizi ba nabi, twebwe abana b'abantu, iyo ataduha kijya kigongwe nawe ntiyari kuzuka. Rero inyigisho irimo cyane cyane nuko wewe urafise amahoro. Yesu yari afise amahoro, yari afise amahoro ku mutima. Urafise amahoro ku buryo wumva utanga ikigongwe byoroshe. Urafise amahoro ku buryo uyoboye wobaha ikigongwe byoroshe. Urafise amahoro ku buryo nawe wumva ko wosaba imbabazi byoroshe.